Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanye mudukurikirana muherereye irya nino mu makungu yawe mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika bari irya nino ku mugabane w'abanyaburaya ku mugabane wa Afurika muri Aziya bari ngaha nyine mu bihugu bitandukanye vy'ibibanyi mu buraruko mu Rwanda uburengero muri Kongo ubuseruko n'ubumanuko muri Tanzania mwese mudukurikira muherereye ngaha mu gihugu cacu Burundi intara amakomine imitumba ubucimbira imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye mwese ndabahaye kaze fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone hamuraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezwe ko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yagiranye umubonano w'ibanga, umubonano wiherereye wabereye mu muhezo wamuhuje n'umukuru w'igihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi. Mu kumwakira ubwo yashika ngaha mu gihugu cacu Burundi aho yari yitavye inama ya Komesa igira iya 23 rero uyu Antoine Felix Tshisekedi yaje ngaha mu gihugu cacu Burundi aturutse canke ava mu gihugu ca Uganda. Mu gushika ngaha mu gihugu cacu Burundi yarakiriwe n'umukuru w'igihugu mugenzi wiwe Evariste Ndayishimiye aho bagiranye kandi umubonano w'ibanga wabaye mu nyuma yuko umukuru w'igihugu Felix Antoine Tshisekedi ava ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi bagiranye umubonano aho bivugwa ko rero baba baganiriye ibintu byinshi bitandukanye harimwo n'igihugu kibanye c'u Rwanda. Ni mu gihe Antoine Felix Tshisekedi batasivye kwikoma u Rwanda bavuga ko umutekano mukeye uri mu karere k'ubuseruko bw'ico gihugu ca Kongo utezwa n'ibihugu bitandukanye harimwo u Rwanda. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu ijambo iwe ubwe yashikirije yaravuze ku vy'umutekano mukeyi uri ngaho muri ako karere ko mu buseruko bw'igihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Uyu Tshisekedi nawe mu ijambo yavuze ubwo Evariste Ndayishimiye yamwakiraga amuhaye umwanya w'ijambo mu nama ya Komesa yavuze ko umutekano ubangamiye ibihugu vy'akarere akomoza no ku mutekano mukeyi uri mu gihugu ciwe mu buseruko bw'ico gihugu atwaye. Amakuru rero aravuga ko mu nyuma umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yoba yahaye umubonano umukuru w'igihugu Felix Antoine Tshisekedi mu ibanga rikomeye cane, bakaba bagize ivyo baganira kandi ko ngo babiganiriye atamumenyesha amakuru n'umwe wari uhari, bari bahejwe nta mumenyesha amakuru yararekuriwe kuja muri uyo mubonano. Bamwe mu makuru rero yoba yagiye hanze akaba atabandi boba bayashize hanze atari abagendanira abo bakuru b'ibihugu boba batahuye ivyari biriko biravugirwa muri uwo mubonano w'abakuru b'ibihugu bompi. Mu byo bavuze rero bagiye gukaza imigwano mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, ngo Felix Antoine Tshisekedi yoba yasavye Evariste Ndayishimiye abandi basirikari 5,000 vyo kuja kumufasha kugwana ngaho mu gihugu ca Kongo biyongera ku basirikari basanzwe babarizwa ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo aho bariko baragwana n'inyeshamba za M23 nyine izo nyeshamba ngo zikaba ziriko ziragenda zifata uburere bwinshi butandukanye muri ico gihugu cane cane mu ntara ya Kivu y'uburaruko aho ni mu buseruko bw'igihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo.
ni mu gihe hariko hahejeje iminsi hariko haravugwa inyeshamba za FDLR na FNL zahawe indaro n'igihugu igihugu cacu c'u Burundi, aho zavuye mu gihugu ca Kongo ngo zikaza guhabwa indaro mu kibira mu ntara ya Cibitoke komine Mabayi ngaho mu kibira mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu cacu c'u Burundi. Ikimenyamenya cemeza ko ayo makuru ariyo ni abaguyeyo, abarasiweyo bakazanwa ngaho muri moruge zitandukanye z'Uburundi. Bukeye bwaho umushikiranganji wa mbere General Gervas Ndirakobuca batazira ndakugarika nawe yaciye aja ngaho mu buraruko gushika ngaho muri iyo ntara y'uburaruko shira uburengero mu ntara ya Cibitoke muri komine Mabayi, yaciye asaba abanyamabayi abanyagihugu bo mu Mabayi nyene ko bohagabira bakareka gukorana n'iyo migwi igwana ko bizohava bibakwegera akarambaraye. Ni mu gihe nyamara umukuru w'igihugu c'u Burundi Evaristo Ndayishimiye n'abandi bategetsi cane cane abasirikare batandukanye aribo bakuruye izo nyeshamba, abo bagwanyi bakabazana ngaha mu gihugu c'u Burundi babavanye mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Umukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye ubwo yajaga mw'irahira ry'umukuru w'igihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi yarumvikanye avuga amajambo yuko agiye gufasha abipfuza gukurako ubutegetsi bwa nyene cubahiro Paul Kagame umukuru w'igihugu kibanyi c'u Rwanda, akabafasha kugira ngo batembagaze ubwo butegetsi bwiwe. Mu nyuma icatangaje abantu ejo bundi ubwo inama ya Komesa yari igiye kuba, hazidutse hibonekeza amafoto ya nyene cubahiro Paul Kagame umukuru w'igihugu kibanyi c'u Rwanda. Ayo mafoto akaba yarakwiragiye ijya nino mu gisagara ca Bujumbura mbere kandi n'Igitega, bavuga ko bahaye umukuru w'ico gihugu kibanyi c'u Rwanda mu buraruko ikaze mu Burundi. Icayobeye nuko kandi catangaje nuko bivugwa ko atigeze yitabira inama ya Komesa, naho umukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye yari yamuhaye ikaze mu gihugu ciwe. Ni mu gihe kandi amajambo Evaristo Ndayishimiye benshi yabatangaje amajambo nyine yari yashikirije kuri uyu mukuru w'igihugu, avuga ko adakwiye gutwara ico gihugu ngo aboshye abanyagihugu ngo baraboshe, ashaka kuja ngo kubohora urwaruka rwo mu Rwanda ngo ruboshwe n'uwo mukuru w'igihugu Paul Kagame atwaye igihugu kibanyi c'u Rwanda. Ivyo byose rero ubugambanyi buriko burakogwa bukorerwa Paul Kagame, buriko burakorerwa hagati ya Felix Antoine Tshisekedi n'umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Evaristo Ndayishimiye. Ubwo bugambanyi bariko barakora benshi bakaba babona ko ataco buzobashikana, ko ataho buzobashikana, ko batazohava batsinda umukuru w'igihugu kibanyi c'u Rwanda Paul Kagame, ko ngo igihugu ciwe yacubatse bikomeye cane kandi n'ubutasi bwiwe burakomeye cane. Ngaha mu Burundi haheruka kumvikana Colonel Reveriyano Ndikuriyo ubwo yaja mu Kirundo n'Ingozi, yaciye asaba abanyagihugu bo muri komine ya Busoni na Bugabira ko bohava bahagabira ko ngo abanetsi canke abatasi b'u Rwanda bahejeje kwinjira ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Yasavye cane cane imbonerakure zo muri ayo makomine ya Bugabira na Busoni kubandanya bakizura bakahagabira ngo ko ibitero ariho bishobora kwinjirana canke kuzanana. Ivyo ni ivyavuzwe na Colonel Reveriyano Ndikuriyo inyuma y'igitero c'inkuba cari cumvikanye kivugwa ko cagabwe mu Kibira mu ntara ya Cibitoke komine Mabayi.
kugira ngo amakuru mwene nk'aya aza gushikira wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze k'agakengeri amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose ku isi mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane muri abo kubahwa amakuru yacu nakagaruka nagahwane.